Uyu munsi tugiye kuyaga ku mateka y'igitabo ca Bibiliya, igitabo abakristo bamaze imyaka igera ku majana 350 badakoresha igitabo citwa Bibiliya. Wo kwibaza rero tinone imbere yuko Bibiliya yandikwa abakristo muri iyo myaka amajana 350 bariko barakoresha iki? Rero turibaza tuvuga tuti ninde mwami yategetse ko bandika igitabo ca Bibiliya? Inama yo kwandika igitabo ya mbere citwa Bibiliya, iyo nama yakozwe na bande? Yabaye ryari? Irongowe nande? Abitabiriye iyo nama ni bande? Abanditsi ba Bibiliya ni bande? Ni bangahe? Bayanditse mu mwaka uyuhe? Babitegetswe nande? Iryo zina Bibiliya ubwaryo ninde yarifonze? Imirongo iri muri Bibiliya ninde yayishizemwo? Aya matitse tubona muri Bibiliya, iyi mirongo y'indangamajambo ninde yayishizemwo? Bibiliya ni igitabo c'Imana canke ni igitabo ca leta? Ibi vyose tuvuze umuntu akeneye kubisesengura canke se kuvyisomera yoca abisoma mu bitabo ibihe yo bivana hehe? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe. Ubwo rero mu kubisesengura canke se mu kugaragaza aho biri ndifashisha ibitabo bikurikira. Igitabo ca mbere ndifashisha igitabo citwa Vergate by Jerome co mu mwaka w'amajana 382. Igitabo kigira kabiri ndifashisha Codex Sinaitis co mu mwaka w'amajana 325. Ndaza no kwifashisha Doctrine Gailasium co mu mwaka w'amajana 494. Impande yaho ndaza kwifashisha igitabo Conseil de Carthage co mu mwaka w'amagana 397. Nongere nifashishe Codex Vatican co mu mwaka w'amajana 325. Ivyo nivyo bitabo nza kwifashisha, ni navyo bitabo umuntu akeneye kumenya abanditsi ba Bibiliya, abayanditse, aho bayandikiye, uwabibatumye, ingene vyagenze, ivyo basizemwo, ivyo bakuyemwo, kimwe ku kindi kubirabana n'amateka y'igitabo ca Bibiliya, ashobora kubisoma akavyirabira muri ivyo bitabo. Ubwo rero kuri babandi kumbure badafise umwanya wo kuza gusesengura bino bitabo, abo nibo tugiye kubana nabo uyu munsi kuri Sower Stone kugira ngo dushobore kubereka neza na neza ese amateka y'igitabo ca Bibiliya ameze gute. Duciye dutangura inama ya mbere yo kwandika igitabo ca Bibiliya, inama ya mbere rukokoma yabaye itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 325. Iyo nama ikaba yarangiye itariki 25 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 325. Bivuze ngo iyo nama yamaze imisi igera ku 125 bariko bariga ingene igitabo ca Bibiliya co kwandikwa, ivyoshigwamwo n'ibindi bidakwiye gushigwamwo. Iyo nama yatanguye itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 325 irangira itariki 25 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 325. Yamaze imisi 125. Iyo nama yabereye aho bita Iniseya, akaba aho Iniseya ari mu gihugu ca Turikiya y'uno musi. Nabivuze hari mu mwaka wa 325. Iyo nama rero ikaba yitabwe n'abantu bagera kuri majana 318. Ivyo bihangange majana 318 nibo bariko bariga bihweza ingene igitabo ca Bibiliya co kwandikwa n'ivyo kijamwo. Iyi nama rero y'Iniseya yatumijwe n'umwami w'abaromani Constantino. Uyu mwami Constantino wa mbere w'abaromani, niwe yatumije aba bahinga bagera kuri majana 318 kugira ngo bicare bashobore gutunganya igitabo citwa Bibiliya. Turaza kubona niyihe mpamvu yatumye umwami w'abami Constantino w'abaromani wa mbere ategeka yuko iki gitabo cogira gute co kwandikwa. Iyi nama rero umuyobozi w'inama yarayiyoboye yari uwo bita Horius wa Cordoba, uwo akaba yava mu gihugu ca Espagne. Uwo niwe yari perezida wa komisiyo w'iyi nama yarijejwe kwiga ingene bo kwandika igitabo ca Bibiliya.
iyo nama yabereye i Niseya ni muri Turikiya y'uno munsi mu mwaka wa 325 ikaba yari yatumijwe n'umwami w'abaromani Constantino. Ubwo rero aha vyumvikane neza, si Imana yasavye ko abantu bandika Bibiliya, siyo yatumije iyi nama, nta nubwo ari Yesu, nta nubwo ari uwundi muntu wari we wese usivye umwami w'abami Constantinus wa mbere, umwami w'abaromani. Iyindi nama rero yo kwandika igitabo ca Bibiliya na cane cane yiga ku kungene isezerano rishasha rizoba ritunganijwe muri Bibiliya yabaye mu mwaka wa 393 AD, aho iyo nama yitwa Calf of Hippo. Iyi nama rero yo mu mwaka wa 393 Calf of Hippo yabereye aho bita Hippo muri Algeria y'uno munsi, niho iyo nama yabereye. Iyo ikaba yari inama rukokoma igira kabiri yo kwiga ingene igitabo citwa Bibiliya cobaho co kwandikwa. Uwitwa Augusto niwe yari umukuru w'inama yiswe Calf of Hippo yo mu mwaka wa 393. Uwitwa Auguste niwe yari umukuru, niwe yarakuriye iyo nama, niwe yari yahawe izo nshingano zo kuyihagararira. Iyindi nama rero yo kwandika Bibiliya yabaye mu mwaka wa 397 AD, ikaba yabereye aho bita Carthage muri Tunisia y'uno munsi. Bishop wa Carthage Aurelius niwe nawe yari umukuru kuri uwo munsi. Bishop wa Carthage Aurelius niwe yari umukuru w'inama, niwe yarahagarariye iyo nama yo muri Carthage yo mu mwaka wa 397. Iyi niyo nama rero ya nyuma yo kwiga no kunonosora ingene igitabo ca Bibiliya co kwandikwa. Iyi nama rero ikaba yarangiye bemeranije ivyo bakwiye gushira mu gitabo ca Bibiliya bitabangamira inyungu z'abaromani ndetse n'ibindi bakwiye gushiramwo. Ibi vyose maze kuvuga, ibi uwo bikeneye yoca abisoma mu gitabo citwa Doctrine Graciosum co mu mwaka wa 494. Ubwo rero mu nama ya Niseya yo mu mwaka wa 325 AD, nukuvuga yuko iyi nama nkuko nabivuze ari yahamagawe n'umwami wa Romani Constant,